ashafasha dukure nyarenga ngibyo ririko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije Ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Isi tumubona idufitiye akamaro kanini nayikene bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ivyayo. Ibidukikije ni nkenerwa kandi ni ngombwa mu buzima bwa kiremwa muntu. Amazi afise akamaro gahambaye cyane mu buzima bwa kiremwa muntu kuko atamazi ariho ubuzima ntibushoboka. Arakenerwa n'umubiri w'ibiremwa mu kuyanwa, arakenerwa mu kuyakoresha ivyankenerwa, arakenerwa ku biterwa, arakenerwa kandi no ku isi kugira ubuzima bushoboke. Nico gituma amazi ari itunga rikeneye gukingirwa kandi rikeneye gukurikiranwa ku rwego rw'igihugu guhera ku muntu muto kugeza no ku muntu mukuru. Muri iki kiganiro turaza gusobanukirwa igikorwa c'amazi y'umusarara mu buzima bw'imiryango, uko amazi ya rusengo yiyegeranya n'ingene aboneka, hamwe n'icokorwa kugira ayo mazi abungabungwe. Leta y'u Burundi yihaye intumbero y'uko amazi yose yo mu nzuzi zo muri iki gihugu yoba amazi y'umusarara. Christian Mubona, umuyobozi mukuru w'ibidukikije, amazi n'isukurwa mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, aratubwira ibikorwa muri ico gisata kubw'iyo ntumbero. Ibikorwa tujejwe ni ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije kugira ngo dushobore gukingira amazi ariryo soko ry'ubuzima, kuko na ntaryo ibidukikije ntibishoboka amazi atayariho. Ibi bintu rero ni magiriranire, bisaba kubikurikirana no kubikingira byose muri rusangi, kandi bigasaba gukorwa n'abantu bose atanumwe avuyemo, kuko ubuzima bwo ngaha ku isi tubukeneye twese, tubukeneye uno munsi, tubukeneye ku bana bacu n'abuzukuru bacu. Ibikorwa dukora bijanye no gukingira amasoko, gukingira inzuzi n'ibiyaga. Ivyo bishoboka hakozwe ibikorwa bitari bike mu ntango. Cyane aha ndavuga ibikorwa bijanye no gukinga inkukura. Amazi atemba ku misozi na amazi tuba dukeneye kugira ngo azoduhe amasoko. Iyo amaze gutemba ku misozi rero atubera intambamyi, ariko yategerezwa kuba umutahe. Muri iyo ntumbero ibikorwa ni ibikorwa bijanye no gukingira imisozi, muri mwe bita guca imikobeko, bigatuma amazi yotemba ku misozi aja mu kuzimu, mu nyuma akongera akaba amasoko meza. Ayo masoko rero dufise uno munsi ntashobora kubaho tutariko turakinga imisozi kugira ngo amazi ashobore kuja mu kuzimu. Mu ntumbero duhabwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, adusaba yuko amazi y'inzuzi zose muri iki gihugu yoba amazi y'umusarara. Ico kintu rero ntidushobora kugishikako tudakingiye ya misozi, tudateye ibiti hahandi hose bikenewe,
tudakingiye kandi n'inzuzi nyezina mu kuzirinda gusidagurika, ari byo bikorwa turiko turakora. Ivyo bikorwa rero muri iki gihugu biriko birakogwa, ariko impinga iracahari. Dukeneye kubandanya dushiramo inguvu kugira ngo igihugu cose gishike ku rugero rwaho kizoba gikingiye amazi yose ari umusarara, kandi amasoko yose avamwo amazi n'amasoko yose yumye asubire kuronka amazi. Kuva kera na rindi abarundi bamye bifashisha amasoko y'amazi y'ababegereye. Ayo mazi akaba ariyo banwa, niyo batekesha, bakayakoresha n'utundi twankenegwa. None kubw'ayo masoko hoho hoba hariko hakogwa iki ngo kugira amazi y'umusarara ashishikare kuboneka? Muri ivyo bikorwa tuba turiko turakora hariho no gukingira amasoko ku buryo bwa hafi. Ni ukuvuga gukingira amasoko kugira ngo ntiyononekare, kugira ngo amazi aba amazi meza ashobora gukoreshwa mu kuyanywa, kuyoga, kuyatekesha n'ibindi. Ivyo bikorwa rero turabikora nk'igihugu, ariko n'abene igihugu barafise uruhara rudasanzwe kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza kandi bishoboke mu mwanya muto kandi ku rwego rw'igihugu. Ayo mazi yo mu masoko abene gihugu bemeza ko abafasha mu bikorwa bitandukanye vya misi yose, bagashimira leta ku bikorwa ikora mu kuyakingira no kuyabungabunga. Yaradufasha cyane, turayavoma, turayakoresha kukunywa, kukumesura. Urazi ko amazi yafasha byinshi, tuyakoresha ibintu bikomeye cyane gose aya mazi, kuko ni meza, yaratugirira neza. Kandi amazi twemera mu mazi yose naho batuzaniye ayo mabomba, mugabo aya mazi no turayemera cyane gusumbya nayo mabomba. Nk'abantu bakoresha ku mahoteli kenshi niyo usanga bariko baravoma, mbere n'abanyarumonge kare nibo baza kuyavoma, baza n'imiduga bagosanga basize ngaho bavomye mu madipe, bavomye mu bidumu bakayatwara. Rero ayo mazi yaradufasha gose, ayo mazi ni meza, turanayakunda, yaranaryoshe, yameze neza gose. Mbere abantu bayanyoye nuno musi naho babwiraho mu kigwate kunywa yibomba ntiyabubaka cyane. Leta n'ukuri turayishimira cyane, yarakoze, yaragize neza, yaradufashije. N'ubu mbere twasaba ko bodufasha leta, nk'aya mazi yamanuka yava mu ayo baza kuvomeza ibigazi, bakanayimura bakayakuraho, kuko ni yari kutwononera rusengo. Amazi ya rusengo yadufitiye akamaro kenshi. Ni amazi meza, ni amazi ameze neza, ni amazi atagira ubucafu na bukeya, ni amazi atomoye. Turayanywa, turayatekesha, turayakoresha akamaro kariko kose, kandi aratumerera neza. Ni amazi aryoshe, ameze neza cyane. Ico akamaro kanini adufitiye. Ikintu twabonye nta bucafu burimwo, aratomoye. Ni amazi ameze neza cyane, kuko iyo tuyanyoye turabona yuko adufitiye akamaro. Atanazi Mpunzimana, umwigisha mushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi, akorera mu gisata kiraba ivy'ubumenyi bw'isi n'ibiyiriko, ibidukikije n'abantu, akaba n'umuhinga mu bijanye n'ivyo gukinga amangenge n'isibe bifatiye kwihindagurika ry'ikirere, aratubwira uko ayo mazi ya rusengo aboneka. Aya mazi ya rusengo tyaronka ku mvura. Imvura iguye, amazi amwe aratemba ku musozi, ayandi mazi akanyengetera mu isi. Ayo mazi yanyengeteye mu isi niyagera hasi agashika ahantu hari isi isa nk'igumye, hama akaba akiterekayo, akaba nk'itangi. Ico gihe ayo mazi yamaje gusika ahantu navuga yikusaniriza, ayo mazi niyo mu nyuma aza gusohoka aciriye muri twa dusoko, hamwe cubona havutse agasoko k'amazi. Mu gihe atavuse mu buryo naho nyene aba ariyo ajya amazi misanzwe, aba ari karava muri ico gihe navuga nti hariho nk'itangi itaboneka y'amazi iri munsi mu kuzimu, ariko nivo yayo ahagera hatumberanye n'ahantu hashaka kuba hari akantu katumye isi isa nk'igira agatoboro, umugaga, amazi agashaciramo. Ntuzobona yo hajya ku misozi hejuru ushaka kubona amazi ariko atemba amanuka, aho natemba yizanye. Ariko rusengo akenshi abantu bakoresha ubuhinga bakimba bagashikira ya mazi ahari, hama akaduga. Mumva ko ahava nyamukuru na amazi y'imvura. Amazi y'imvura amwe yatemvye ku isi, ayandi nayo
akanyengetera mu isi ariko agahurira hasi yose yikusaniza hasi ku rugero runaka. Mvuze hasi ni mu butaka, hariho amasoko, hariho amazi ashobora kwikusaniza hejuru gato n'ahandi yikusanya akaja munsi. Aho bica bivana navuga nibigize isi yaho hantu hagizwe n'ibisisi ikomakomeye, ico gihe ushobora gusanga amazi yaciye yiremarema hejuru. Mugabo mu gihe iyo si ari isi yoroshe cyane ashaka guma amanuka ugasanga ayo mazi yiremaremeye hariya hasi ku metero nyinshi. Amazi ya rusengo rero yamye akoreshwa n'abarundi bakoresheje uburyo kama mu kuyaronka. Kare aya mazi ubwakaye tugitangura kuyavoma, twayavomera hasi wasanga twasize nk'ubuntu bw'ubutiyo, tugaca tubucomekayo mu kuzimu bugaca buzananya amazi. Rero abantu babagira neza bamaze kuhashika bakaraba ayo mazi, batumye baturungikira abantu baza kuyadukorera baca bayakora neza nk'uko cyo tuyavoma tunezerewe. Ibi vyubatswe mu bihumbi 2000 ico gihe hari 80 na kandi 8 na 5 na 6 kara kantu gato hari hubatse mugabo yari rusengo za kera bavuga. Hari hubatse akantu gato nyene kakarokosima nkajya bururukira karimo uwo muringoti. Nayo ubundi urabona iterambere riguma rigwira. Ni kuvuga yuko ubu bagombye kwagura ubundi kari gatoya. Naho ubundi bari babikoze navyo nyene vyari byiza mugabo kari gatoya kangana n'izo ngazumanukirako. Naho urabona baraguye. Bataratwubakira amazi twaronka amazi atameze neza. Amazi batarayatwubakira ngo barabe amazi ameze neza. Twanywa amazi mabi. Twarabona ko ari amazi mabi. Kuko araho twaje kuvoma tugahura amazi aratobece asa nabi. Ariko kuva aho twaravoma mu kantu bari baragize bari barimvye karimwe akantu k'akaringoti niko twavomamo. Mugabo hajya imvura iguye amazi yaratobeka tugahura ameze nabi. Ariko aho biyumviye kutwubakira rusengo ubu amazi ameze neza. Amazi turabona ko amazi naho imvura igwa ntatobeka cyane nkuko yahora atobeka akira ako kanogo bari barimvye twavomamo kubera amazi atari ameze neza. Inzoka zarimwo twaragenda kuvoma hajya witegereje neza mu mazi warasangamo ubuntu bw'ubuyoka butobuto kandi yanyoye umwana wahura amerewe nabi abana bakagwara. Ubu nta ngwara nimwe tubona yandurukako kuri ayo mazi yarusengo aho bayatwubakiye. None mu gisata kijejwe gukingira amasoko y'amazi bariko bakora gute kugira bene gihugu bashishikare kuronka amazi meza kandi y'umusarara? Bimaze kwibonekeza yuko hariho abantu banywa amazi mabi, kuvuga hajaho itegeko rigenga amazi mu 2012. Turavye nka turi muri commune ya Rumonge abantu benshi bavuga yuko banywa amazi mabi bakanagwara n'ingwara. Bashyira rutangura kuza turakingira amasoko y'amazi, kuvuga cyo no vuga mu zone pilote twarahereye ha mu Rumonge Sagusa no muri Gitega no muri Bururi no muri Mwaro twaragerageje gukingira amasoko y'amazi nkuko mubibona hajya, kandi umugambi urabandanya uburyo bubonetse twashaka gukwira igihugu cyose. Turagerageza gusigurira abene gihugu amategeko ajanye no gukwingira aya masoko y'amazi, hanyuma tukabagirisha amanama buri mwanya mu mwanya. Hanyuma umwanya uko uragenda imbere turaza tugashika ku isoko ry'amazi tukaraba yuko ibyo twabahanuye canke amanama twabagirishije ibyo twabasabye bariko barabishira mu ngiro. Tubasaba kuyakingira ku bwinshi kuko akamaro cyane nibo kagirira, bo basanzwe baza kuyakoresha buri mwanya. Uko tuguma tugenda kubahanura ku mwanya niko ibyo tubasabye kenshi dusanga babisize mu ngiro. Mbega aya mazi ya rusengo yoba ari meza ku rugero rungana gute? Dutega amatwi umushakashatsi. Ayo mazi navuze ko ava impande zibiri yose hamwe n'ay'imvura. Mugabo mwayo mazi ari migwi ibiri. Hari amazi imvura iguye yaciye amanuka n'ingoga anyengetera mu isi amanuka. Hari n'ayandi yabanje gutemba hejuru ku musozi, mugabo ko atemba agenda hari amazi ava ko atera amanuka n'ubundi. Isi rero aciyemo. Iyi si yabana igizwe irivu uko rimeze bivanye n'ukuntu ivu ry'abantu rimeze.
ubuntu bwose bw'ubucafu bugenda burasigara kuri ryavu bumanuka. Amazi yaza kugera handi kusaniriza magana munsi yamaze kuba nkasi kuba umusyo acyoroye navuga imicafu iyo birimo nyinshi. Niyo mpamvu bageze kuyasama usanga amazi ameze neza asa neza cyane kuko abari amazi asesuye yagiye amanuka ukagenda amanuka niko tuvuga tuducafu dusigara kwirivu y'isi hama ugasanga yiremaramiye hamwe munsi yoyo ugiye kuyakwega aza asa neza. Kugira nsigure neza ati abari meza kugira ngana gute mfatira ku karere nk'ubu nk'akarere amazi bayafatiyemo ari akarere katarimwo abantu benshi canke atari kuba byinshi birimo bya by'uburimyi cyangwa by'ubworozi, ayo mazi ushaka gusanga nk'icyo zirenga kwijana ari meza. Mugabo amazi bafasha ahantu hasanzwe isoko rihengamiye aho hantu ribamwe abantu benshi canke ibitungwa canke bakora uburimyi na caca muri iki gihe tuzi yuko abarundi benshi umuntu mbe kugira twimbure byinshi dukoresha nk'umwavu atari wa kirundi kama umwavu wa kizungu canke ugasanga hari ibitego harima bisaba gupompa bijya bintu dukoresha gupompa n'ubumara niko novyita ibintu biri ubumara. Rero isoko amazi azokabuta ahantu hahengamiranye n'ahantu bakora ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi cyangwa bakoresheje ivyo by'imyavu ya kizungu n'ibindi, ayo mazi naho yabona asa neza ntaba ari meza ijana kwijana. Urumva ko harimo uducafu twagiyemo tuvuye muri bya bikorwa by'abantu, hari imicafu amazi y'abantu, hari y'amazi anyengetere mu kuzima amanukana n'ubumara bw'amwavu kizungu dukoresha canke amanukana bw'ubumara bapoma kuri bya biterwa byose binyanyegeta buke si byose imanuka bishike muri bwa butaka bisa amazi, ariko hari byinshi uzosanga biri muri ya mazi. Cyo gihe ayo mazi ntashaka kuba meza ku rugero rw'ijana usanga ari meza ku rugero rwa 80%. Abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge barashima ico gikorwa cyo gukingira amasoko bagereranije n'igihe ayo masoko atari bwubakwe neza. Turavye aho hambere nkuko abenegihugu basanga bariko baranywa amazi mabi, ubu nkaraba ingene amasoko akingiwe n'ubwa akarusho karari kandi kanini gose kuko biribonekeza no mu magara y'abantu kuko nta bantu benshi bakigwara ingwara zivuye ku mazi mabi. Akamono twotera abenegihugu n'abajejwe intwaro ku mitumba twabasaba yuko boza barahimiriza abenegihugu bakaza barakorerera aho kuri ayo mazi ahasanzwe ava bakahakorera bakaraba yuko abantu bariko barahonona bashira ibintu bibi canke bariko baronona ahantu hasanzwe hazitiye hava ayo mazi. None icokorwa niki kugira haboneke amazi y'umusarara muri za rusengo nk'uko intumbero y'igihugu cacu c'u Burundi iri? Ikintu cambe cokorwa ni kwa gukingira ibidukikije muri rusange, gukingira imitumba yacu kuko ni nayo iva y'amazi navuga y'imvura atembako. Amazi y'imvura atemba ku mitumba, icambere cyo gukorwa ni gukingira imitumba yacu ari nayo y'amazi aba yaciyeko. Kuyikingira haba mu kuyubara ibintu byose vyotuma byoza guhumanya amazi, ucafuza amazi uhereye mu byo dukoresha mu burimyi, mu bworozi, imicafu yo mu ngo, abantu bashaka kuja kwiherera ku gasozi n'ibindi tukavyirinda. Hanyuma tugaca tugira kugira ngo y'amazi azagume aboneka abwe ntazo nakame, tuje dukinga rero ya mitumba yacu tukayikingira mu kugira ngo dutume ahubwo imvura iguye amazi menshi anyengetere mu kuzimu. Numva ko imitumba yacu tuyageze tuyambike aho byashitse tukarima dukoresha bwa buhinga bwa none bwo guca imikobeko. Hajyo shimukobeke dutuma y'amazi y'imvura ujya mwanya mara mu mikobeko abarosa kaje kugira ngo anyengetere hehe muri musi niyo aza kugaburira y'amazi hanyuma tuza gukura hara hepfo canke y'amyonga. Icambere cyakabiri nuko ahantu harimwe bahagira imikobeko hanyuma bagatera n'utwasi dukinga isi ntitembe. Uwo mwanya amazi amara mu mikobeko abariko aranyegetera mu isi ni nayo hanyuma tuza kwimba hariya twasanga amazi ariyo mu isi. Kuvuga ko kubanza gukingira imitumba yacu tukayambika
kugira ngo tugwize urugero rw'amazi anyengetera mu mwisi. Hama ikigira kabiri, ikigira gatatu ni gukinga ahantu haya masoko, gukinga ikintu cyose coza gucafuza ayo mazi. Nuvuga nko ku rugero rw'imetero nka 50 z'ahantu bafatiye ayo mazi, kirabujije yuko hari ibintu by'imicafu bihatabwa, byaba bya plastike canke ibintu bya bindi twakoresheje, canke abantu kuhihagarika, canke bitungwa, canke kwamesura isabone mukayisesa hajya kugira sabone nayo nyene igiye mu mazi irimo uburozi. Numva ko abantu hari ico kintu bafatiye amazi ya rusengo, haza kuba niburi metero 50 impande n'impande hakingiye, ahubwo abantu bakatera utwatsi twiza dutuma dukinga ko hari ibintu imicafu yo hejuru yonyengetereje muri amazi. Abene gihugu eka ndetse umuntu wese arategwa kamo ko kwijukira gukingira amasoko. Amatwayaze kenshi kandi n'ubu nagira nsubire ntera kamo na cyane nk'abakuru b'imitumba ku buryo mu bikorwa rusangi boza baribuka kuza barakingira, boza baribuka kuza barakingira izingabire Imana yaduhaye, cyane mu bikorwa rusangi. Harabaye amanama menshi cyane ababwira ukungene boza barakingira izo za rusengo, rero boza baravyibuka. Ndetse harashigwaho buri rusengo komite igizwe n'abantu 5. Henshi ndiko ndaraba mbona komite itakihari, mugabo komite nkuru n'umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba niwe komite ategerezwa kwitaho iryo soko ry'amazi. Aho hose hari amasoko akingiye, abene gihugu bayubahirize, abajejwe intwaro kuva hasi bayakurikirane, amazi areke gusesagurika kandi amazi areke kononekara. Aho naho tutarashika ngo amasoko akingirwe kuri ubu buryo tuvuze bwa hafi, turateye akamo naho nyene abene gihugu abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi biteho gukingira ayo masoko, kuko n'umutahe w'iwabo, n'umutahe w'iwacu dusangiye, nitunga rusangi. Ntibarindire akimuhana kazi imvura ihise ngo amasoko ahave yononekara canke ngo ahave akama, kandi ariho bari kandi aribo nyene afitiye akamaro. Turateye kandi akamo ibikorwa bijanye no gukingira isi hakozwe ibikorwa byo guca imikobeko. Abene gihugu bavyijukire ku rwego rw'igihugu. Ivyo bikorwa bifise akamaro ntangere mu gushobora kugwiza umutahe w'amazi mu kuzimu. Uwo mutahe w'amazi ugwiriye mu kuzimu uduza amasoko, naho yoba yarakamye agasubira kuvyuka, gutyo abantu bakagira amazi, bakashobora kuyikenuza, bakashobora no kuyavomeza indimo, agashobora kubabera umutahe ukomeye, aho kuba intambamyi mu kuja gusenyagura inzuzi no gusenyagura inyubako nk'amabarabara n'amazu iyo ariko aratemba ku misozi. Amazi na cane amazi y'umusarara afise igikorwa ntasubirizwa mu buzima bwa muntu. Muze tuyabungabunge, tuyakingire mu kwirinda ibikorwa vyotuma ayo mazi atosekara. Ni igikorwa c'umwe wese, abene gihugu, abajejwe intwaro uhereye kuyo hasi, eka mbere n'abategetsi. Ashafasha dukure nyarenga ngiryo riko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama. Dumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije. Ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
iterambere, tubungabunga ibidukikije.